Ndatanze mwiriwe na mwaramutse kwa bakunzi ba BDI Info. Nshimire wese umaze gukora subscribe. Sino kwibagira nawe amadufashije kugira ngo ibiganiro by'iwacu bishikire abana bariya. Ino munsi nkeneye ko tuyaga ku kintu cyo tuma abanyagihugu canke abarundi muri rusangi ubuzima bworoha n'ahantu ibintu vyugariye. Rimwe na rimwe birashika ukibaza ati mbega mu Burundi niho hari ubuzima bugumye kuno birenze oya si honyene gusa ariko twege tuzokwama twivugira nk'abarundi dutanga information ibiganiro by'iwacu kugira bishikira abantu bimbere maybe birashika ugasanga ari bamwe batabona ahantu vyapfiriye. Niyo mpamvu tuba dukeneye kugira tuze turahana ivyiyumviro. Before yuko tuduga kwijambo birashika ugasanga uri mushasha kadugusaba kugira ukore subscribe bizokwama bigufasha na kwa muronka notification. Nongera ndabibutsa ko no munsi ndi muri New Style ni bake mukunze kumbona muri New Style. Urabona yuko nsa neza nyene fresh imeze fresh nyene nitayemo ibintu by'ibipara by'ababaze bahariya muri mu nama nkenguza amateka nuko nyene babimeze. Mbega nihora bishiko kibaza ati mbega burya leta irabona yuko ubuzima bw'abarundi bugumye. Jewe nk'inyishu no guha leta abantu bakora muri leta na cyane bajya imbere ntibashobora kubona yuko ubuzima bwo mu Burundi bugumye, ariko nkeneye ko tuyaga tugenda dutanga inkuru tuyaga muri binabiriya icogogwa kugira turabe ukuntu ubuzima bw'abanyagihugu mera nk'ubworoha basi bikavumvuga ati at least byopfuma nuko twese tuba tubishaka. Simpaka ngo twese tuzoshike muri bya bibanza, simpaka ngo twese tuzotunge, ariko ilifo yuko basi umunyagihugu muto yavuga ati ndarya nkaryama nyene fresh rumba nkaba ndiye natubuntu dushobora gutuma ejo mbyuka kandi mfise inguvu. Ati rero bigenda gute kugira ubugizima bw'abanyagihugu bugume nukuvuga leta yihenze igafata zijya mu zose abanyagihugu bakunda kuronkeramwo ivyo bafungura canke tujya tuzi duto twose ugasanga leta ikeneye yuko nabo nyene baza barariha amakori ubuzima buca bugora. Utwo tuzi natwo nutwahe ambashatse kuvuga ko bajya abantu bikorera utuzi tw'iwabo bajya bamwe bitangura bikorera utwabo aba taxi vero bajya bose usanga bakora utuzi nyene two hasi abamotare. Ivyo birashobora gutuma leta ivyo birashobora gutuma population ikena cyane, ariko leta ntiyigere ikena. Ati gute? Niyo mpamvu uzosanga kenshi abantu bakora muri leta babaze bahari imbere usanga bagira amarande cruiser agizwe hagugwa amamiliyoni menshi, ugasanga agira mu modoka igugwa 600 miliyoni 400 miliyoni, ariko umunyagihugu anyonga ikinga adashobora kwigurira umufuko w'ifu ya sembe. Urumva rero ko abari kibazo ku banyagihugu bato. Ati none hoko gwiki jewe kubwanje kuciyumvira ciwanje ndabona yuko kuri bajya abanyagihugu bato boborohereza ubuzima bakareka leta ikareka gutoza amakori. Hariho nk'ubuzimwe bumwe bidasaba ko butozwa amakori. Abantu bose bakotuzi duto duhereye ku mutaxi vero kumanuka hasi. Abantu ntibakwiye gutozwa amakori kubera iki? Usanga icambere na mbere bobo baca amafaranga make kandi bakoresheje inguvu nyinshi. Amafaranga kugira azoronke ayo kugura ikinga yiwiwe. Ndatanza karo ku mutaxi vero ariko hariho nabandi nawe uraza gushama abandi muri commentaire kugira azoronke amafaranga yo kugura ikinga yiwiwe. Ubu numvise ngo ikinga mu Burundi geze ku miliyoni. Umutaxi vero anyonga ikinga kugira azokwize umuliyoni yo kugura ikinga yiwiwe azoba akoze taxi vero nk'imyaka 3 canke 4. Urumva inguva zoba yazimaze niyiwe hazogera igihe atazoba kikoresha neza. Ikindi naco duhagaraye ku bintu by'amakori. No kuvuga nkuko nigeze kukivuga sinzi birashuka sanga ikiye kiganiro ntibigeze cumva kuko ni mu biganiro bya mbere nigeze kuba ntanga. Burya ibintu byinjira mu Burundi ntibikwiye gutozwe ikori. Ivyinjira mu Burundi bijya bito bya bintu ibitenge byo kwambara bya bibiribwa dufate na cyane ku biribwa kuko nivyo bigira akamaro cyane abarundi. Ibiribwa ibintu byose biribwa byifungurwa ntibikwiye gutangirwa ikori. Ati gute icambere nambaye bagiye gufasha abarundi kuko ukamutoza ikori ku kilo cy'ibiharagi yakiranguye dufata amajana 5 y'amarundi ukacugomba yuko nawe aca akiri ikori gijana ku kilo akazoca yongera akarihira naho akorera ikori kandi ko yari rya kori ni rya obere ryo kumupaka abana yandi makori yo muri obere mugabo gasanga ni ya makori harinda. Ibice bimugora cyane kugira ngo nawe nyene
araba ukuntu yo kwiteza imbere canke ngo ateze imbere mu miryango wiwe. Niyo mpamvu uzosanga ibintu bizimvye, ukazosanga babandi bakora twatuzi two munsi yabarya bajusha baho mu buzima buri tafu muri ko umuntu ahura neza. Hama tuve ku bintu c'ibifungurwa tugende kuri ivyo bikoresho nyene bisanzwe. Nacho yenda rigeze kukivuga ko nukuvuga wihenze ukaka ikori ku kintu cinjiye mu Burundi kigiye gufasha umurundi, ubukeneye gucinyiza umurundi muri ko muntu ahura, ubukeneye gucinyiza umurundi uti gute? Uwo murundi akiza kugira gifashe abarundi nawe nyene kimufashe, nawe ucimufatira ku mupaka umuciye amakori y'umurengera. Wa munyagihugu mutoyi ntazoshobora kuronka ubufa amafaranga yo kugura cakintu kubera icyambe na mbere cyarazimvye. Nibi bya bintu tuzoca tubona umenga tuzovyumva ku ndoto mu bindi bihugu ari ibintu by'ubucafu muri ko muntu ahura, ugasanga umuntu ntashobora kugura telefone ya Android. Telefone yari kugura ibihumbi 300 kubera ikori ayiguze ibihumbi 700 cyangwa 900. Ibintu byarazimbye ariko bica bizimba ku munyagihugu wo muri ico gihugu nyene umwene gihugu. No kuvuga rero ikintu cikori ahanini cyashobora gutuma ibintu bizimba cyane mbe n'abanyagihugu gasanga abatangwe kugira kagatima ko kudakunda igihugu cy'uwabo. Nuko biba bimeze kenshi ndiza hariho n'ibindi byinshi wazo ko twigeze kuba tuvuga ku bintu by'ibitoro urumva nivyo byose bigiye bakadubiza ikori ibituro bice bizimbi. Iri toye kugura ibihumbi 2,800 ukaciyigura ibihumbi 7 cyangwa 2,500. Urumva iba yigwije ko nk'incuro hafi nka zitatu. Usanga n'uruhombo ku Burundi no ku Barundi. Nukuvuga rero mu majambo make murazi yuko n'abari ati ntidukeneye kwama tuyaga ibintu birebire cyangwa turandira, tuba tukeneye kuyaga ibintu bishobora gutuma igihugu cy'u Burundi n'abarundi twungurana ubumenyi, akaba ari ukungurana ubumenyi. Leta igumishiza ibintu ukabigumishiriza ku mipaka, ibigumishize ku banyagihugu. Leta ibikwiye gufata amakori, ibikwiye kugumisha ibintu kuri bajye abantu basohora ibintu babikura mu gihugu makabisohora hanze. Nabo nyene apana kubigumisha cyane kubera naho bizoshika mu bakenere, bizoshika mu bakenere mukenere ibintu bivuye iwabo. Nako baba bazi yuko mubagurisha ko ibintu bizimbye, baca bongera bakakugurisha ko ibintu by'iwabo batabikuzimba ko kandi no ku mupaka bakaca bongera bakagufata nabi. Ndashobora gutanga akarore kuri ico kintu. Ubutare bukora ibateri dufate lithium, bwa butare buri ngaha muri Kongo n'ubise no mu Cibitoke burahari. Burya butare bwa lithium muwazimbye ko ibateri nta munyagihugu mu Burundi mutazoshobora kuyigura. Ko usanga ibateri igugwa miliyoni 2 kubera iki mwarabazimbye ku butare. Ariko mubazimbuye ko ibihugu byose bidandaza iyo lithium yihenze kabuzimbura ikayizimbura bizogaruka muri ibyo bihugu byose ibintu bizimbutse. Nuko biba bimeze. Dufate nongeye nanga kandi karorero, dufate agahawa uragashoye mu Rwanda, ikiro baguhaye dufate nk'akarorero ibihumbi 600 ukagurije uvuze twatari ibihumbi 600 nitubagurisha intuze. Murabizi yuko ngaha iwacu nitubagurisha ku kiro. Murabizi yuko ngaha iwacu usanga ni ibintu bikusanga twihingurira mu gahawa. Ariko ugasanga hari ibindi bintu dukura mu Rwanda byahinguwe mu gahawa. Amba mvuze nk'ibintu by'ibinyobwa nk'inzoga za Skol cyangwa tukavuga bya bindi by'ibikafe. Ako nakarorero mpande atanga ariko siko bimeze. Nimba ariko bimeze naho nyene nuko nyene bimeze. Nabo bazashaka kudandaza ko bya bintu bizimbye cyane. Kwe cyambere na mbere warabazimbye ubazimba mu kubidandaza. Izo bita ngo ni matière première. Urazizimbye ko bagiye hariya barazihinguye bakoresheje ubundi buhinga byo barazihinguye bongera kuzikarukana iwanyu ubiranguye ku mupaka uramuzimbye ko muri ko munaho nabazo shazimba abanyagihugu kugira ngo kandi ntazoba bazimbye amajambo make, ntazoba bazimbye kuko azoba yakoresheje ibyaro by'iwiwe. Nta muntu umwe adashaka kunguka, twese dukora kugira twunguke. Nawe nyene yesha bizimba ko kugira araba ukuntu nawe nyene hogira ico bimufashije. Nuko nivyo nari nkene ko tuyaga. Nawe irashuka sanga urafise ikindi ciyumbiro muri comment section, gishiremo muri comment section. Mbega leta ikuyeho amakori ubuzima bw'umunyagihugu burashobora kugabanuka?
yikuyeho amakori kuri bajya abanyagihugu bato bato canke kuri business zinjira mu Burundi igakura nko ku bintu by'ibifungurwa murabona yuko hari hakunguko ko kwiyongera cyo kubganje ndabona neza na neza yuko tugikenye ikintu turagwaye ingwara y'ikori kubera igisata c'amakori ni kimwe mu bisata bisinzikaza abantu cyane ngaha mu Burundi bw'iwacu kuko usanga ikintu kitari kuzimba biva no kuntu ikori mbade nk'akaruriro kuri telefone ndayirangwa ibihumbi 100 mu Bushinwa ku ikori bace banyakirindi 100 canegezwa kubera no ku shop aho ndayidandariza bazontoza ibindi kori kandi ya buri kwezi nimbi zomara amezi 3 tarasohoka urumva nzombandanya ndayirihira aromba nzoca ntegezwa kwidandaza 600 cy'amajanini kugira ngo nanje ndonke bya biharuro nkeneye ndoronkemo nagatike ko kuzosubiramo na visa yo kuzosubira kurangura ibindi murakoze cyane thank you so much kuri wewe wakurikiranye kino kiganiro kuva ku ntango gushika ku mpera mushiremo comment section namwe muvuge ibindi bintu byoshobora guhindukwa kugira ngo turabe yuko ubuzima bw'umunyagihugu bwo bandanya buhagaze neza. I love you so much ndongera gusabe kubandanya uko abapartage ino video zirungike maybe bashobora gushika imbere zikagira ico zifashije babarundi canke baba nyakubahwa tubite banyakubahwa bamwe bakuru biwacu bahari imbere bashobora kumva ata burya kino kintu kirakwiye yuko tugishira mu mutwe tugishiye no kumuzirikanyo maze abanyagihugu nawe baryoherwe. Murakoze cyane. I love you so much. Abariko murondera abariko munkurikirana muri mu bihugu bitandukanye siniwe ndabidondagura aho herereye hose. I love you so much appreciate. Thank you so much. God bless you.